mwavuze yuko ibibazo kenshi tuzana ngaha ari byo tuba twakuye mu bene igihugu. Yes, ndafise akabazo abantu benshi bakunda kumbaza, akenshi zino mbuga tuzikoresha haba mu konona canke mu gukora ibintu vyiza. Hari abazikoresha mu kuvuga ivyiza vy'igihugu n'abazikoresha mu kucafuza igihugu, haba mu makungu canke mu kwankisha igihugu abene igihugu. Ndakunda gukora ibiganiro kenshi nkavuga ati barabara rya Mutakura ariko rirubakwa, tugira turonke ibarabara ry'indara, donc ibintu vyiza. Ariko babandi badukurikirana bakavuga ati uri kuratubwira vyiza gusa, kubera iki utatubwira ingene mu service ya leta ibintu vyononekaye. Bakatubwira nko muri Pafe bakavuga ati passport ni 300,000, mugabo ucu usanga utari kurarihana express bariko baragusaba miliyoni 2 n'ayarenga kugira ngo uyironke. Akenshi ndazi yuko ibibazo bishikira benshi, urashobora kuyisaba bikagusaba amezi 6 kugira uyironke. Ako nakarorero baravugana za PCR uburyo baronka ama permis de conduire, usanga ibintu biragoye. Onye n'icubahiro twagomba tubasabe nyamba bajya abantu murungika hariya koko mukurikirana ivyo bakora, muzoze muraturabira neza yuko ivyo mwabatumye ari byo bakorera bene igihugu, kuko biratuma igihugu kigira ishusho mbi haba ngaha mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu. Iki kibazo bijanye na Pafe ivy'amapermis ni iki? Ni kibazo nama ndiko ndakivuga nanje, mugabo umva babwiye baravuga ngo sivyo. Rero tuje inama namwe. Je nabwi hari no mperuka kubwira nti jewe wewe iyaranje cyo ayo mahera ndayaguhe ugende, hanyuma je ndifatire amaboko mu mufuko, kuko igiturire ntako tuzokigwanya. Kugwanya igiturire muraza ahantu duha tugira nk'ubu hari umuntu yigeze kwaka igiturire umupfakazi, ndamubaza none ayo mahera bakwatsa yafise atoya ngo yatore uje kuyatanga, hanyuma ncefata kuko babajije arahakana cyane ivyemezo ntugira icabona, avuga ngo wewe ushaka kunyicisha gusa naho wari wamuhaye amahera. Rero navuze nti namwebwe tuvyumvikane, mwe muze musohoke mubonye umuntu batsa amahera, muze muce mubwira muti ngo yatange, hanyuma teze twifatire, kuko nta kundi kuntu tuzofata abo barya ibiturire abatwononera ama service. Jewe iminsi yose namanihanije nguma ibi navyo umuntu ambwiye barabesha barakubesha, none kugira ngo ukuri tukumenye ndabafatira amaboko mu mufuko. Rero no je ndabasabe tugire uwo mutego, kandi abarundi ndazi bava kugifaca buriwe n'impongo. Oya nabo bajya mu ma service ko twamatwa bafashe uko nye, ndakabasabe aho tuvuga rumwe nimuze twige strategy ngere tubafata. Utamubonye araharira nye. Je ni byinshi mpara nkoresha amahera yanje kugira mfata, avuga nta ndemeye ndatanga amahera jana mugadufata, nabo ni uko nyine tuzobafata. Yako bavyumvise baca bahagarika ko batazomenya ubafata. Ega umuntu agenda n'umuntu asanzwe. Hariho ibintu yavuze ngo ugiye kugura nk'ikintu bijya vy'amataxi, hajya mvujyana naho nyene ari abo tumaze gufata ngira gute. Je nivugira nti genda, hanyuma uza avuye mu magazine umuntu ucumufata uti unyereka facture, none utayimuhaye uwo muntu yazevye bicuruzwa ntabafashwe. Mugabo iyo ari zindi service ujya muntu aca mupfumbatisha kakaba kamezwe n'ingoma. Hari naho harabambwira ngo baguhenze ko vya fraude. Ha fraude uganda zifate ndemera nka kota imodoka y'umuhatazwi, hanyuma hakagenda umuntu yinyegeje ajaye. Rega ajya mu gisagara naje ndatembera mutambona kugira ndabirabe. Nagiye gihe nabona amayarara, navuze nti ngiyanzunguruke mu gisagara ndabe ingene hifaye. Mugana arasanze umuntu akuburira nko kuburira munsi y'igitanda. Hari umuntu yavuze ni wewe ni sawa ngaho gwego nereka nze nirabire yo, kandi yari umumama ntumumama agakuburira munsi y'igitanda muri burya bubare.
ngira ngo mugavya biriko biragabanuka nta mukuru muraja kubaza agaca bakwepa ahubwo no basaba yuko ubu jewe communication secrétaire général de l'État ni hari aba journaliste umuntu bazoja kubaza ingene ariko apanga ko karere arongowe ntavuge natwimubaze natwe twimubaze gituma atavuga ingene akarere kifashe kuko tutabigize uko ntibazohinduka baranka kuvuga amakuru kabisa neza ngo goje kompara soma wewe ngo nkande hariho abantu bahora bandikira message abakadre de l'État les ministres canke aba gouverneur bakanka kubishura hanyuma gaca nyandikira je anyandikiye hari nkabona message ncaramubwira nti ndongekira message warungikiye uwo muntu ni abari nka ministre yindongekira ico nikorera agaca yindongekira kugira aze kubona ko ari transfert ncambwira wa wundi nti wewe ko wase kumuha inyishu ndayimuhe wibaza batacamaramara urazi yuko nigeze kubwira umuntu ntigenda ministre akwakire hanyuma ministre harahera kwezi atega n'ubu ntaranyakiye avuga yizire nkuyakirire nta kundi cabaza ministre mbwira wewe naje nirafise umwanya kurusha uwundi wewe uyu muntu ntiyagusavye audience ku buryo ari je ngutaga kuronka umwanya wowe utarawuronka kandi ari byo ujejwe rero nagira ndabwe yuko ntituramanuka ngo tuje kuri triangle bazamba kuko ubutegetsi buri hariya hasi umuntu ratemera kumanuka mugabiri ko biraza ko mu ministre yemera kuba muri quartier bigakora kera nte kwari uko yaca yimuka ebo kameme aba ministre baragwa muri quartier wabo bakabaho bahora baba ega ni kujya nyene bamanuka kuko umunsi azoba afise ico yagiriza aca hava yaca hahunga ngo je mwebwe ntitukizinanye rero tenda basabe ndabivuze mwe muze kukomunika ministre de l'Intérieur abwire ba gouverneur ba musitanteri gushika kuri chef de quartier nko musanza ahantu hava muti ibi bibazo turiko turavuga twese ukavuga uti ngaha muri quartier yiwawe ko tubona umenga neho hari imboregwa nyinshi nibiki akavuga ibyo yabonye hanyuma gutyo acatavuga ati je quartier yanje basange ari imboregwa ngira nkora kaboregwe ngaha kuko burya naho tuvuge je ndabwiye inzoga ntituzovuga ngo nimuzihebe mugabo tutereza kugwanya kaboregwe tukagwanye hajya avuga bati ja mu kabare utevye je nataguje ari ryashira hamwe vaso je ndazi ko harimo n'ivyo kubuza abantu kuja mu kabare kuko twaheza gukora saa 12 duhejeje gukora ntushobora kuja mu kabare uri ku burimiro wacu utaha muhira none utashe muhira nawe otuma mustere uranywa zinga akabare kaba gahetse ifuko rero nk'ubu ushewe do culture avuga ati no je ngaha sinemera ko mu bimborekwa kandi bigakunda sinemera umwanda kandi bigakunda byose biva kubera abamenyesha makuru batawe kubivuga bajya bava ku kazi bagaca biruka ku ikontware nk'umu journaliste yeyumva agaca abakamera neza bakazabona biriko birazunguruka ati yavuye ku kazi saa 9 abantu bicaye imbere y'ibiro mugabo yaragiye ku ikontware hajya naho mvuga ibintu yamaze gufatwa ntuzeye psychology pratique ni muvura natwebwe twese mugana je gusa mvuga none je ko nakije numvumenga narakize je nta kibazo office urazora abandi nk'umu Prezida bavuze bati manda atangwa kwimvira ngo ubwo bazonyongera haceje ndavuga tuzoja mu matora umugambwe ushatse urazana uwundi mukandida je nti jewe mwarantoye nje imbere mubonye atavyo ico mwari munkeneye ko caraheze cyo pareza ku mwene gihugu mu bana mugabo ugiye warakoze ikibura umutegetsi uratinya gukurwa kuko wohava usubira muri babandi bakorera ikibi rero du transforme indongozi zumve ko ari umwene gihugu mu bandi adakwiye kubakorera ikibi